n'amasendika y'abigisha ku bibazo bimwe bimwe bihanze igisata c'indero. Haraciye iminsi hibonekeza mu gisata c'indero ingendo yo gufata ingingo cyane zerekeye abigisha barezi canke yo gushikiriza amajambo adahumuriza umwigisha murezi byo kunebagura imikorere y'umwigisha kandi atagishijwe inama. Umwanditsi akaba n'umushakashatsi w'umukurambere Mahatma Gandhi niwe yanditse avuga ati, ibyo byose mukora binyerekeye ntagishijwe inama ntibitandonderera ineza. Hari imyidoko twumva hirya no hino yitituka y'akanovera k'indero, ariko aho guhangana n'imvo nyamukuru z'iyo ngorane mu ntumbero yo gushakira hamwe umuti urama, ntibahengeshanya kuvyegeka umwigisha murezi kariwe ntandaro y'iryo tituka. Amasendika y'abigisha abona ko ivyo byose bigerekwa umwigisha murezi yama ariko aritangana ntavyo atashingiro bifise, ahubwo iyo ngendo atakindi gamije atari ukwaka iteka umwigisha murezi imbere y'abana n'abavyeyi, by'umwihariko n'imbere y'abenegihugu muri rusange. Ni kuri iyo mvu amasendika y'abigisha yaciye yandikira umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi kugira ngo amwereke aho ahagaze kuri ivyo bibazo bihanze igisata c'indero, na cane ku kibazo cerekeye integuro y'itangwa ry'ikibazo kubigisha barezi c'igifaransa n'ibiharuro mu ntumbero yo gutoramwo abitwa ko bazoba bananiwe n'ico kibazo kugira bazoce bafatwa nk'abafise ubumenyi buke mu kazi kugira ngo bace bagirirwa ihugurwa. Amasendika y'abigisha yerekanye muri urwo rwandiko ko ico bita ikibazo kizohabwa abigisha barezi basanzwe bari ku kazi ko kije guhonyanga agateka ka mwigisha yari asanzwe ari ku kivi mu kumusubiza hasi mu mwuga imbere yabo ajejwe. Bisubiye, ico kibazo giteye kubiri n'amategeko agenga abakozi n'akazi mu ngingo yayo ya 73, 75, 76. Gutunganya be no gutanga ikibazo bene ico kubigisha barezi basanzwe bari ku kivi ntaho bitaniye nogusuzugura impamyabushobozi baronkejwe n'igihugu, gusuzugura ikibazo gitangwa cyo kwinjira mu kazi, gusuzugura amanota atangwa buri mpera z'umwaka ku mwigisha murezi yerekana ubushobozi yagaragaje mu kazi. Ikindi kitumvikana nuko ico kibazo kizoba kibaye ca mbere mu mateka y'igihugu gitanzwe ku mwigisha imbere y'uko akarihirizwa ubwenge kandi bwari uburenganzira bwiwe, aho mu bundi buzi bwa leta abakozi bakarihizwa ubwenge atakirinze gusabwa. Ivyo bikerekana kutizera no kudaha agaciro umwigisha yamana ntabyo ariko asohora incabwenge zitandukanye ziheza mbere zikazezwa amabanga atandukanye y'igihugu, tutibagiye ko nabo twita ko bariko baratunganya bategura ico kibazo baciye imbere y'uwo mwigisha murezi, aho nyabuna bategerezwa guha icubahiro kibereye umwigisha murezi, bakaba bagiye kubasuzuguza imbere y'abana n'abavyeyi mu kibano
mbere n'imbere y'abenegihugu muri rusange. Amasendika y'abigisha Ahurikiye Murunani Cosesona asavye ibi bikurikira: ku Bushikiranganji bw'Indero n'Ubushakashatsi, kubangira atakirinze gusabwa integuro zose zijanye no gutunganya ico bise ikibazo nsuzumabwenge kubigisha iteye n'amategeko agenga abakozi n'akazi. Gutunganya byihutirwa ibiganiro nyakuri bihuza abaserukira amasendika y'abigisha hamwe n'abaserukira ubushikiranganji mu ntumbero yo gutorera hamwe umuti urama kuri ico kibazo. Mu gihe bitogenda uko, amasendika y'abigisha aramenyesheje ko ategerezwa kuzoca atunganya ihagarikwa ry'akazi hisunzwe ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi, amasezerano ya 87 y'ishirahamwe mpuzamakungu irabi vy'akazi OIT yatewe ko umukono na leta y'u Burundi, hamwe n'itegeko nomero 1 agakoni gahagaze ubusa 15 yo kuwa 29 Munyonyo umwaka w'2022 yerekana itunganywa ry'ibikorwa by'amasendika n'ivy'uburenganzira bwo guhagarika akazi mu buzi bwa leta. Ku Bushikiranganji bw'abakozi n'akazi, gufasha mu nsiguro n'ishirwa mu ngiro y'amategeko agenga abakozi ba leta na cane cane ayerekeye ibijanye n'ivyikarihirizwa ubwenge ku bakozi. Kubigisha abarezi kuguma batekanye kandi bafatanye mu nda, bari ku mirimo, bongera bakurikiranira hafi biciye ku ndongozi bitoreye zibaserukira mu masendika yabo kuva hasi gushika hejuru, ingene ico kibazo kizoba kiriko kiratorerwa inyishu irama. Mu gusozera, amasendika y'abigisha aramenyesheje ko ashigikiye ko hotegurwa kandi agashirwa mu ngiro ikarihirizwa y'ubwenge kubigisha abarezi, ariko hubahirijwe amategeko y'abakozi n'akazi hamwe n'agateka kumwigisha murezi.